Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Ndabaramukije inshuti bakunzi bibigane bica kuri DFTV mukamuri kumwe na Double in the house Dinye Delicia behind the camera kabari Logic Jamal size 96 abandanya ko ibikane hogira amasana amazing neza nkuko mubibona. Then uno munsi rero dufise abantu bavuga ati cewe nzi ndabazi nk'ibintu vyamo ngira barakundanya ntavyo nzi. En fait no munsi ndashaka ko bambwira byinshi kuri bako bameruka kubona aka video barigeze kuja ruguru sinzi ko mugeze kubona aka video kasirikiye umumama w'umukecuru avuga yuko yigeze kuba ari mwiza Jean ibintu nk'ivyo onye rero nagize ibakwe ryo guhura n'aba bantu babiri bakoze kijya gikorwa aribo baba mubona reka ndabakanya kugira ngo kubatabazi bakunzi ba DFTV musho kubamenya namwe ndabaramukije cyane gose. Uraho neza Delicia? Ya naindaho kabisa. Ku mazina nk'abatanzi nitwa Omdi Changement ariko kubakunda gukurikirana Niko TV cyane baranzi. Yes. Omdi Changement. Nta difference anti ndagarutse. Namwe Nitwa Label kandi ndabaramukije cyane. Omdi Changement Label. Ukubera iki Label? Label livuye muri Bella izina ry'wanje risigura Belle. Belle mwiza. Uri mwiza shaho. Ndi mwiza. Gezimero umwana ingena tese. Ni mumura abantu ubwoba. Abakunzi ba DFT ni Label nkuko abivuze. Omdi Changement nawe ngiraje kuduhindurira DFTV iciba Anor je pense. Okay. Reka maze kwanza ngomante gato kuri iryo zina rya Label. Urazi harimo agasoke nawe nyene ndazi ntako yarazi. Okay. Kandi cyane neza. Hamba. Ofete aho kazina ka Label wowe bundi yitwa Bella. Sasa akazina nje nakamuhaye. Mugabo ndazi neza ko atazi inkomoko. Gusa nawe yumvise gasona neza kukemera bica biramworohera. Ofete je nigeze gukundana n'umukobwa. Niwe narahaye akazina agasirino ka Label. Hama mu nyuma amo umukobwa twarahibanye. Ya naho kazina ndavuga nti oya aka ifo ko ndakagumya kari kavuye muri jewe hamanza gubona Label nako Bella Bella bivanye n'ivyo twagomba gukora ndavuga nti sha oya kazina kaka sinongera kuma ndakabizi ndakamuha kandi aziko tarabizi. Bella reka ndabazi kindi kuba mukorana na Homme de Changement akaba yarakwise izina yoba yarigeze kwita umukobwa bakundanye kwa mukorana ndabona yuko bizohava bivamo ikindi kintu na cyane yuko mukora ibintu by'urukundo. Bon, urashaka kunsobanurira ikindi kintu nk'iki? Très clair. Oya tuvugane ukuri turakuze. Bon. En fait, ego nkuko bivuze nivyo. Mugabo, c'est la première fois numvise signification. Guys, mwaje guhanira mama surprise muri DFTV? Non, juste gusa, c'est la première fois numvise iyo histoire. Nzi je ndumva abantu bafise ibintu nk'ivyo jeze mu mutwe bica bicangana. Homme de Changement kubera iki? Homme de Changement kubera iki? Niryo zina ryawe hawe n'abavyeyi canke? Yeah, jamazina nahawe n'abavyeyi ni Olivier Ndayisenga. Mugabo ako kazina Homme de Changement nagahawe n'abantu bakunze kunkurikira kenshi. Cyane ko ndi umuntu w'ama uduntu two creativity nyene. Wanashaka mu vyatumye duhamagara no munsi. Nuko turiko dukora ikintu no mu Burundi cisa. Ama YouTube cyane mu Burundi menshi bisa nka akorera mu nzira imwe mugatwe twazanye yikorera mu nzira y'urukundo honyene atakindi vance. Umva niyo ni creativity nyene. Yes. Bella. Kubera iki bon. Wowe ndakeneye kumenya. Hagati ya wewe n'uyu ninde yazanye ide y'ico kintu? Homme de Changement. Homme de Changement kubera iki wiyumviriye ide ibintu by'urukundo kubera nk'abantu nkatwebwe icambu Double J nararusha ushaka gusanga imenye ntibitwente yazikona. Oya nukuri ndakurahiye ushaka dufate ugende wegeranya abajene bakiri bato ubaganirize kuri sije y'urukundo nutabona n'uwari karaje ahantu avyibagiye ari karaje ahagarana impaka yumviriza bino bintu n'aba mama bacu ba papa izo nkuru zirabaryohera. Naciye mvuga nti ya je mbona ko bino bintu bikora ntavanze kuko ibindi nokoreyeko ndabona izindi shene ziko zirabikora kandi sinzi ko no bikora neza kubasumbya. Tinavuga ati okay je rero ngira afate ino nzira ndabizi ni je nyene nimba hari hazokopya bazokopya mu nyuma mugapuro mama turacyari twenyene.
Abela ni zihe commentaire zikunze kugaruka iyo mukoze ikiganiro na cyane cyane iyo cerekeye abantu babiri bakundanye ni zihe commentaire zikunda kugaruka bon mubisanzwe hariho ibintu bikunda gushika kenshi mu rukundo ugasanga hariho guhemukiranira ibiki kenshi barakunda kuvuga ati naho biruka barabaho guhemukiranira mugabo twe turagerageza kubereka yuko bon naho bibaho urukundo arahari kandi urukundo ntaguhemukira commentaire rero kenshi bavuga aro nk'umuntu yigeze kuba karaba aravuga ati no ati ivyo bintu wandungikiye abakobwa muraba beshi ki mugabo namubwiye tujya kubeshe ntiyagukunda ugukunda ntazokubesha guys abana bari ku mitoma homme de changement ndashaka kubaza ikintu kimwe ubundi objectif yo kugira ngo mukireye ikintu nk'ico mu gihugu cy'u Burundi ni yihe objectif mwari mufise en fait muzorabe kenshi abajene n'abantu bakunda kubeshana wanashaka kugira je ndinde nkora ivyo nikeze kuba mbumba muri quartier imwe muri izi za Bujumbura umumama araho yaranyugurukiye arambwira kaje washaka nankiri kwishuri muri secondaire mugaranyugurukira arambwira ati jewe nkishika kuri kaminuza nakundanye n'umuhungu turakundana imyaka irenga 5 turakundana bigera kure umva haragira naho bitiza nyine bakinjira bagaproronje sasa umukobwa cyasanga yari ihebeye nyine umuhungu mugasanga umuhungu nawe ntigeze abijamwe ahubwo sasa rero byavuze ngo uwo mugore yambwiye ati je nubatse ubu muri kino gihe ati nubatse imyaka 25 mukasi ndigera njyoherwa n'umugabo wanje umunsi n'umwe kuti shambwiye ati je byakweri nubakanye no ntakunda uwo nakunda yarancitse bivuga ngo je nubatse kubera ko muna birakenewe ikibano n'ikizontwenge ngo iki kandi tindi mwiza ndapfa kubaka ofetere ivyo bintu byo guhemukiranira nabone nti ivyo byose harakwiye kuza akantu nk'umuti uwo muti rero ndavuga nti mbona nje nta handi mbona no bicisha nta binyamakuru vyandika nogira no reka nshishe muri izi YouTube channel turahera ngaho turatangura rero bya twigisha ibintu byinshi cyane urazi urukundo ni temeri yagutse cyane yego abantu benshi ngahanye mu gihugu cy'u Burundi barakunda gushigikira ugwaruka kumburi rufise impano zitandukanye canke rufise impanuro ruriko ruraha urundi gwaruka kumburi rudafise ubumenyi nk'ubwo bafise so ni zihe mpanuro exactement mufise mushaka guha ugwaruka rw'u Burundi ugwaruka rw'u Burundi nko muri kino gihe twe nko muri kano kanya turiko tuvuga ku bintu bijanye n'urukundo mugabo hariho n'izindi mpanuro zijanye n'iterambere canke zijanye no kubana neza ibintu byinshi mugabo tukiriko turavuga mu rukundo no kuvuga mu rukundo ni haramuka hapfuye no muri economy haraza gupfa mu kibano hapfe sasa biza guhera herero biza guhera mu rukundo nuvuga nkabimirije kubakana n'ivyapfira mu rugo no mu gihugu bizopfa rero hakwiye kubanza hakiyubaka jewe na wewe nimba turi en couple bibanze bigende neza wanashaka iyo bimeze neza muri en couple n'igikorwa kanaka cyose uje gukora ugikora umutima uri munda kandi ugikora neza mugabo je nyimba wantese rese cyane naje nkazigutera orayi nije gukora cyose ugikora nabi yes ubundi mukorera kuri friendship canke relationship bon je nibaza ariho hose na turahakorera nta kibazo bivuge ngo no bon nabandi bakundana urukundo rusanzwe canke bimwe bavuga ngo jalousie ngo nakanga afitiwe jalousie kanaka ngo nakanga arakunda uyu ngo kubera ko ribi byose murabikorera bon twe dukorera ku rukundo rwari gose kuko muga hanini pour le moment twe dukorera ku rukundo rw'abakundanye koma n'abasaza bakiri bato abakuze mugabo relation nyene amoureuse mugabo ugwa urundi nago turagwigisha ko mugabo sikirenga pour le moment mugabo byose ni bimwe twigisha ku rukundo niye experience bon ndashaka ko tugaruka kuri kajya ka video niye experience wakuye kuri ujya mutamakazi bon sinzi ngene bivuga niye experience wahakuye wumvise kuntu yakubwiye ati je nari mwiza genre kwa unye urabona ko nshaje bimeze gute niye experience wahakuri bon afete mu buzima umuntu ategeza kwitegurira ibintu byose je ikintu mbona kuri bijya afete umuntu ni kwiyakira ikintu cya mbere na mbere kuko umuntu aravuka agakura agasaza rero uko ugenda imyaka yose ugenda urabamo utegeza kwiyakira mu byo ubayemo byose ego bashamwe numvise muvuga ikintu cerekeye urukundo sinogenda ntabajeje kino kintu ufite muri generation dufise muri no mwanya
ni by'ukuri bindi ko ndakubwira usanga tudakundana twebwe kuri twebwe arico gituma iterambere ryacu twebwe nk'ugwaruka canke nk'igihugu kuko byose bihera hasi biduga mu gihe ugwaruka rudafatanye mu nda ngo rukora ikintu kimwe ngo bikora ikintu ciza byose birapfa so ni kihe kintu mwumva mwebwe nk'abantu bariko barashaka yuko urukundo rusasagara mu bantu ni kihe kintu mwiteguriye gukora kugira ngo ugwaruka twebwe dukundane uko biri kose n'ubumenyi kuko nimba bipfa kubera ko hatagira ubumenyi rimwe na rimwe uzorabe ofete abantu bari kudufasha gusumba mu by'urukundo yera madini cyangwa amashengero dusengamo mugare y'ivyo navyo umengo ntibabijamo cyane kuko benshi bakunze kuvyita ngo n'ivyisi jere ndavuga ico mura kiba kibereye nuko tuvyubakwa tukabivuga no kuvuga umuntu aje mu vyazi wanashaka urukundo n'impamvu benshi rikunze kubapfana nuko barujamo badafite ico bagomba kurukoza umengo no gufyina ni juste ibintu byo plaisir ariko oya je mvuga nti bijemwo ufite ico ugomba kubikoza yes yes je no vumengo epa je nararushe ndashaka kumenya akantu kamwe Label ari muri relation Label bon pour le moment non kuko umengo manje kwiyumvira ubwo ntumuhishije oya ndamuhishije iyo nza kuba ari nabivuga homme de changement wemeze na genda rurimo kandi kwagundi rumengira ruri deep kuko byo nangora kuronka ama inspiration y'ivyo mvuga sinzi kurabona ari ukuntu tuvuga ibintu imitoma tuvyita ngo nibiyago by'urukundo imitoma shayo imitoma nawe ikura he kwera inyimba ntabirimo byongora kuronka yakomeye ndagusabye umumbwire nyibira kabanga oya nzo bikubwira ngarutse hewe ntagukunda seriously ntagukunda no kwere kumunyegeza mbo gusa nyene natangwa n'urudome D Dinye Delicia oya mbo oya ndabirese tuzovuga na guys arambuze urusaku aravuze ngo D ariko nabwo ari Dinye Delicia ntabwo ari DJ Fanny ntatubeshere ndashaka kubaza Label biramaze gushika imwapanganye programme yo gukura na homme de changement chagiyemo ekayishurire bo biramaze gushika bigapfa mugabo hari igihe ntamenya ati ni kubera D canke ego ariko ubundi ndashaka mucishize ko akantu gato kimitoma pana ntimumvugire je nararushe gato yenyene kuri barakundi ba DFTV kumbure bari bakibasha je nashaje okay ufite tutwe nibiyago by'urukundo kandi twebwe dora tubwirana na Label okay Label mbega urazi kuri umwamikazi mwiza mubonzi ukaba n'umukunzi azicarisho gukunda nimwe bagire no kubakurikirana kuri YouTube channel yabo ya Intsinzi y'urukundo niho basanzwe barangurira umurimo wabo w'ivyo bintu byabo nyene nkaho mwabonye ujya mu bitamakazi then nibindi bikuri ibi nibindi n'ayandi ma emission niho bayakorera kuri iyo YouTube channel yabo hama mwari kumwe na Dinye Delicia mpigana Histars News kuri radio na televiziyo bya DFTV DFTV Tunda Juhudi.